Yatanguye. Rwandikira message naho kuja ufise umuvango w'umubire mu bwonko cyane ushakiye wewe ugomba kuma telefone ture aho kuja ku kivuduko apfugenda muri bimwe mwavangiwe mwe mwarasaze nani jewe ahubwo iyi telefone ngomba ndayitwaye iki reka sindakumera umutwe mani jewe gahaje nari babari urizapeti wazi kuri mugenzi mugenzi bija ku ruhande telefone je niguriye jewe reka sindakwice peti ndayitwaye aho torekura we mukuma mwasambika neza bwebwe mwishinze ibisukari ya kugatumba va mu mundi mujijuke nkuru rupira kamba ikino gipira awibwera kumwabo oya peti ninga n'urupira ubona ari umuntu w'umusore abantu bubukwe abantu bubu webwe sinzi ukuntu mwabaye wewe mubu usube nk'ukuntu kireya kuza kigashaka gusanzira kwisuka wewe kwisuka uzohakura iki umviriza peti yangu enda kwisuka peti yangu mukuru w'igihugu yaba yatubari tugende kukivi dukore uga wewe wishinga kwimwesha ibitabi ivyo bikwame wewe bafe urayimwesha wewe iyo kamera y'abazungu ni abazungu ari byose kugera byatukura wewe yigwana na sowe muhira mwirwa yoke zakajumbu ngo rabo ncorere mbere ngo ndakwereka aho dukura amahera yo kujya peti yangu muri kwa busuma bw'iwawe ubusuma we ndaza kwibi waje peti yangu impanuro zangu ndaguhaye nyabaki wobiheba ukaja kukivuka reka kuja hajya mu marigara hajya mu rusana mwe barabakonfirinde mwebwe wewe ngo ndakwerekewe aho dukura amahera yo kujya byoroshe byihuse apana kwirwa kuza kubirira ico yakwisuka ubona peti yangu wenda guhanuruka reka nigiye wewe genda wewe ndazi ko wapfuye nabi yepfo zopfu wewe narakurahiye Bandanye wanga. Abandi gira ivyo. Tugira ivyo.